uno musi tuganire ku bintu biriko biraba cyane hagati muri Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads. Iyo tuvuze Meta utahura izo mbuga, tuvuze utahura Facebook, WhatsApp nizo zindi. So hari ikintu kiko kiraba muri Meta no muri Google ndazi ko yizi, hamwe no muri Nvidia. Tuvuze Nvidia imisi yose zo kwa mutahura ni company ikomeye cyane ikora ibintu bita chips bituma izi intelligence artificielle zose za ChatGPT cyane izindi zibaho. Okay? So ari ikintu muri Amerika kiko kiraba umva gouvernement yo muri Amerika ivuga ati nta kuntu company yoshobora kwihariza isoko kuko sinzi ko muvyibuka hatangwe Facebook iragura WhatsApp, Facebook iragura Instagram, aho bavuze ati Facebook imaze kubona yuko uri muri competition nayo ikihiga uburyo bwose kugura. Okay? So barahiga mwaye yose bakugura ku buryo rero ico kintu kisha kituma haba ikintu bita monopoly, usanga wenyine kuri marketplace uri wenyine. So ico kintu muri Amerika ku ntwara ya Trump bavuga ati ikintu ntikikunda. So bariko oblige babwira yuko nuko Facebook ko n'umuvye wayo yani ma company ko niyo yagira iragura. Okay? Acquisition igenderagura WhatsApp, Instagram, yarazanye Threads, yarazana n'izindi. Umva cabaho monopoly. Dusanga rero bonyine kuri marketplace bahari. Okay? Baca bagenda no kuri Google ifise ibintu byinshi cyane. Okay? So bariko babwira Google ati utegeza kudanaza Gmail na Chrome. Urabi udanaza kuzindi company. Facebook babwira ati danaza WhatsApp, danaza Instagram. Urabi udanaza ku bandi bana. Ariko urumva ni ikintu kitoroshe, ni ikintu kidakunda kuri bo. So rero ayo namakuru bari katrendinga muri technology, umuntu ashobora kwibaza ati none twe no mu Burundi izo mbuga nibazidandaza ku bandi bantu bizoca bigenda gute, kuko hari abantu aha mu Burundi bahora ba boostinga ama business yabo. Impamvu tubivuga ibintu uko aha mu Burundi abantu benshi baronka abakiriya abaguzi biciye kuri WhatsApp na Facebook mu kuboostinga kuri Instagram, ibintu byabo bigashikira abantu benshi. Okay? So nibadandaza kuko hariho uburyo habaye integration bafashe WhatsApp barayifatanya na Facebook bafatanya na Instagram, nibabidandaza bizoba bikibandanya kwa kundi ushobora gufata page ya mugihe page yari professionnel ugashaka ko bute WhatsApp bizokunda ko boostinga cyangwa ukora nkuko vyahora mu gihe wose ndukora kuri business ukora ivyunguka kuri Facebook cyangwa izindi mbuga. Cyo ni kibazo ushobora kwibaza. So ibyo tubitega amaso gusa aco twomenya nuko bitarakunda acara makuru yacara ibintu by'ibirego bimeze uko oye yuko bategetse Meta umuvye wa Facebook, Instagram, WhatsApp uko bategezwa kudandaza WhatsApp na Instagram ku yandi ma company kugira ico kintu cha monopoly kihave, ico kintu cyo kwihariza marketplace kihave. Okay? Ibyo bazi ko babwiye na Google. Hama kuri Nvidia naho bayibwiye ati hagarika kudandaza ama chips mu Bushinwa. So chenigana shwa kuraba kuri igiye cy'uburyo intambara hagati y'Ubushinwa na Amerika kuntu by'ibidandazwa. Nvidia bayitegetse yuko ihagarika kudandaza ama chips n'utuntu tumeze nka memoire dutuma intelligence artificielle ikora ibaho ishoboka. Okay? So twako tubabwira amakuru yaragezweho muri technology cyane muri Meta na Google na Nvidia yuko bazibwiye ko zitegezwa kudandaza izindi ngo zihagarike gukora kubera ikintu cha monopoly yari ni hub space hamwe na igaNews. Ni igaNews bayatunganya igano hiki tubashimire. Muri bihe turimo ayiga yagaho n'ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo. Uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kazi muri igaNews ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu. Menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri igaNews. Mbiga wowe ufise icubaza twandikire cyangwa duhamagare kuri 6718175. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika igaNews. Ntukikwe n'amahirwe. igaNews gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.